ariko kandi hari urundi rwaruka ruviva ingaha mu gihugu rwasigaye hano mbega bwo ni iki worubwira nakahe gakemanyi uruzaniye? Novuga ko ndafatiye ku Ndobanza gushimira nyinshubahira umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuba yaratuye yuko ari umugenzi w'abajene, kuko byaratumye muri jewe muri twebwe abajene bamwe tuba developer dukaya un esprit de créativité. Byaratumye ba developer mu mutwe ndavuga ati umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aradushigikiye kubera iki natwebwe tutokora ikintu gituma kimunezereza, gituma abona yuko ivyo yatuye ivyo yatubwiye ko ari umugenzi w'abajene natwebwe tubikurikiza mu gukora ibikorwa biteza imbere igihugu bikabijana dans le développement durable. Navuga ko rwaruka ngo mugamburukira nkuko jewe nashoboye gushika hanshitse kubera ko nabonye yuko nshigikiwe, kandi nabonye yuko nshobora gukoresha iyo moyen mfise, unashoboye nabonye yuko nshobora gukoresha ibintu byose mfise cizemwe gushigikirwa na cyane n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Nashoboye gushika hangeze cisebwe go gushigikira igihugu canje c'u Burundi mu ma competition ahuza ibindi bihugu. Navuga ko rwaruka guhaguruka rukamugamburukira nayo nyene rugakora rukajana no development, tugakora twese tugakorera hamwe kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Ni byiza ariko Burundi turafise competition ya Miss Burundi, biravugwa yuko ishobora no kongera kugaruka nyuma y'umwaka itaba bitegeye Miss dira kuza mubona muri competition ya Miss Burundi izo muri kazoza. Ambavu yico ni kihe kintu cyoba cyarakugoye mu gihe wari muri South Africa? Navuga ko kana kimwe cyoba cyarangoye jewe, kuri jewe nta kimwe cyangoye kubera ko nari mfise Imana imbere yanje, kandi murazi ko abarundi twashize imbere Imana no mwibwirizwa shingiro birandikwa yuko Imana iri imbere yacu, twanisize imbere turiha n'ikibanza ca mbere. Rero kumenya gukorera Imana, tumenye Imana iyari kandi twame dusenga kubera byose ni Imana. Iyo ataba Imana sinari kwangeze muri South Africa, ariko yarabikoze, twaragiye amahoro turagaruka kandi amahoro je na equipe twari twajanye. Navuga yuko Imana ariyo nkuru. Mwaje gukora yuko cyakuze yuko mutahukana byose nuko waje turibona byandikwa, ariko mu mutima w'iwanyu murazi ko muri Kristo. Hanyuma mwara presence umugambi wanyu, bega umugambi wanyu watwaye ikibanza cya kangahe, ni gute mubamugiye kuwukurikiza ngaha mu gihugu? Umugambi wanje navuga ko atari ibibanza imigambi yahabwa hariya muri South Africa, nkuko nayivuze umugambi uteza imbere igihugu wamara umugambi mwiza cyane. Jewe ko ngiye kukorera ngaha mu Burundi nkuko nayo natanguye kandi kuwukora, ngiye kubandanya dans la sensibilisation, dans les actes de charité, dans les visites, na cyane pour les femmes et les filles. Abasanzwe ngiye la marraine wa le bon samaritain, abangiye nayo nyene kuyidevelopa, kuyishikana kuyindi ntambwe nini ya cyane ku buryo nshobora kuyidevelopa, ku buryo nshobora guha platform n'aba jeune filles, jeune femmes bose bakaza bisanzuye bakumva yuko bari accepté dans la société. Gushira mu ngiro umugambi wawe tutega yuko organisation ya Miss Universe bazogushigikira muzobibona imbere. Kiri ngaho turashaka kumenya waragiye guserukira Burundi kandi ugenda kugira ushobore gutorwa ari kuja guserukira byaciye mu competition byagenze. Tuvuge ko bwari ubuntu bw'Imana, kubera nayo nsanzwe ndi na Miss byashoboye kumfasha cyane ja muri iyo competition ya Miss Universe. Nariyandikishije amabara accepta ma candidature. Nuko tuguye ikaze mu Burundi warukomboye iki? Tuvuga ko inshamira y'inkumbari zo gufungura muceri ibiharage ibijumbu byose. Okay, wakoze kuza. Merci.